muhira twe turasa amatongo manini vraiment. Mumbabarire so kwiyemeza muhira turoroye cyane. Menyesha makuru iki kabisa ubuzima uraryoshe mugabo uraruha gose. Rero nanje kukuntu meze ndi wa muntu akunda kuguma aryohewe kandi je ndatinya. Umva kuzanaje imbere y'abantu byongora gose. N'ubu numva ubwoba. Ariko dukirikana bibonye yuko utari stable ariko numva ubwoba kabisa. Muganye n'ubu biriko biragenda bigabanuka n'ukewe. Umwadoresa. Oya kabisa. Aho nanje urandengere. Abakunzi wa Black TV ndabaramutse bakazina karibu ndababwire ko ndabakunda cyane kandi vyimva mutima nizire yuko mumeze neza cyane muherereye nizire yuko muguwe neza abo bitameze neza namwe mukomeze kwihangana vuba bizogenda bon so no munsi rero dufise umutumire aracari umujene nkuko miko murabibona aracakura acafise amaraso ashushe ariyo mpamvu tuze tumuganirize kugira ngo n'abajene nabo nyene tugende turumva uko ngaho hanze bimeze ndetse natwe ko bavyeyi dushobore gushishikara kugenda dufatikanya kwera umutumire wacu rero no munsi ndamwakire ndaguhe kaze na karibu kuri Black TV. Murakoze cyane namwe ku mazina yanje nitwa Adonis. Adonis umuntu atamuzi ni muntu ki mu buzima busanzwe. Adonis ni umunyeshure yiga mu mashuri yisumbuye aba Ingozi. Ego okay. Adonis ndagusogira ngo ucangamuke nk'umujene nyene ugire vibe kugira ngo tuje kuganira. Nagira rero tuganire ku bintu by'ubuzima busanzwe ibibazo abajene mugenda murahuramwo navyo mbega muzitwaramo gute tuza no kubihuza ndetse n'ubuzima bw'ishuri kw'ishuri ugerageje kuraba imyaka ugezemwo ndetse n'ubuzima bw'ishuri uwe ubihuza gute? Jewe kubwiwanje ubuzima ngezemwo n'imyaka mfise n'ishure jewe icyambere ndacaba muhira. Ego ndacaba muhira abavyeyi baracansumira ndacajya ivyo abavyeyi bamaye kubera ko nkiri kw'ishure umva nyina ubuzima bwo hanze kabisa urumva ko ataco ndabamenyamo cyane kiretse ninava mu bw'ishure nkamenyera ubwo hanze niho no kw'ishure ico kibazo ati ubuzima bwo hanze nubwo kw'ishure ubona gute? Ndakubwiye uhuze ubuzima imyaka office n'ubuzima bw'ishuri. Guhuza imyaka office n'ubuzima bw'ishuri. Yego. Cyo kibazo kumenga kirakomeye. Okay, ntigikomeye cyane. Ariko nashaka utubwire ukuntu kw'ishuri niba bikorohera kwicara ahantu ngo wikonsantre wigivaye n'imyaka ubugezemwo kuko uracari umwadoresa. Oya kabisa. Aho nanje urandengere. Ufise imyaka ingahe? Jewe mfise imyaka 21. 22. Yeah. 22 uracari muto. Kubera iki? 22 uracari muto ko waravutse muri 2003. 2003. Oui. 2003 urumva uracari mutoya cyane. Rero reka ndakubaze ikindi. Wewe nk'umujene ni ariko areza amashuri nubuhe buzima wumvise buri hanze y'ishure bugoye cyane urabona yuko butazokorohera cyane kwisangamo? Ubuzima bumwe ico numvise coca hanze nko kubankuriye bansumba batanguye kwiga bahejeje imbere yanje barambwiye ati muhungu nisotse ijya porta yo kw'ishure kabisa ubugiye mu buzima bukomeye cyane kuko ni hamwe umuvyeyi wawe nimba yahora akugurira amashuka akugurira isabuni yo kumesa akugurira iki atarabikugirira uhejeje nk'ishure nk'amezi nk'atanu yonyene
akabanza nawe akakureka karaba ko ushobora kwigurira n'ikintu na kimwe mw'ivyo we umva ubuzima bwo hanze umva ko bugoye uvuye kw'ishuri. Okay, ubuzima bwanze buragoye uko wari ufashwa n'abavyeyi birahinduka. Uri kuneza amashure kandi unatera ukura. Mbese nikihe kintu utegura kizoca kigufasha kubandanya kubaho ngo wirinde ivyo bintu byose vyozoza wamenye nk'ibintu bibi nyuma yo guheza amashuri? Jewe ikintu mbona ntegura kuko muhira twe turasa amatongo manini vraiment. Mumbabarire so kwiyemeza muhira turoroye cyane. Papa ariko aragenda kura kubaho ngeze ubu mama nawe ngifise yaritavye Imana. Mugabo papa ariko arakura ari je ndumuherereza muhira ndashobora kumufasha nkagenda kuraba nkamufasha iki mu mirima kuraba ibitungwa iki niki umva nyene nije chamba responsable muhira kuko abandi ntibari hafi. Nisho kintu je ntegekanya numva noca ndamufasha. Okay, kubijanye n'ubuzima bwawe bwite nabwo? Ubuzima bwanje bwite nanje ndakunda ibintu byo korora. Ego uravuga nko kuca ndamusaba nk'inka nka 3. Aba ndimenyereza nanje iwanje nkaraba ko ndabishoboye kuzokora. Arakoze cyane. Uvuze ko uzoca ugira umugambi wo korora nawe ni mwiza ku mwana agifite imyaka iyo yawe afite ivyiyumviro nk'ivyo bizogufasha gutera imbere. Ariko kandi reka ngaruke ku kintu wavuze ati muhira ndumuhererezi. Mbega ko bavuga ngo abana b'abahererezi hari ukuntu usanga batari serieux gute kuri wewe wumva iyo ico kintu bakivuze ugaca ubihuza nuko usanzwe wiyizi uvyakira gute? Okay, biratandukanye biri mu mice myinshi kuko biravana n'ukuntu icyambere mingo biravana n'ukuntu wakuze. Bashobora kuba kuriye mu muryango vraiment umuhererezi afatwa nk'umwami. Yego asabye akantu bakamuha agize iki arize ebane ntambara muhira ni nkubitiye umwana iki umva biravana n'ahantu wakuriye n'ahandi ushobora gukurira mze akubwira ati gukora hariya mu bandi genda bafashe iki niki niki. Jero nanje nakuze muri abo bavuga ati cya gukora nta bintu byo gukina. Eko ahubwo je umwana nkurikira uwo nkurikira jewe niwe yatonye konsoma niwe yasinye kugusumvya. Ukeka kari ihe mpamvu yatumye wuba serieux kurusha mukuru wawe? Impamvu nje nabaye serieux ni kubera ko we andusha imyaka myinshi, andusha imyaka 7. Umva yarafite nyararenza je canza ari we bafyinisha umva ntivyanyohera gatonye. Urakoze cyane. Ikindi nariko ndashaka kumenya mbega ubuzima bwawe apare yuko uzocubandanya ivy'ubuzima bwo korora, mbega nta kindi kintu wumva wipfuza kubandanya ukora ugiye guhuza n'ivyo wakurikiranye? Ego jewe nakurikiranye ibintu nk'ibi turimo menyesha makuru iki kabisa. Ubuzima buraryoshe mugabo uraruha gose. Rero nanje kukuntu meze ndi wa muntu akunda kuguma ryohewe kandi je ndatinya umva kuzanaje imbere y'abantu byongora gose n'ubu numva ubwoba. Ariko dukirikana bibonye yuko utari stable ariko numva ubwoba kabisa. Muganye n'ubu biriko biragenda bigabanuka n'ukewe biragenda bigabanuka nta kintu kimwe umuntu atamenyera. Ego ndagira nkaho turiko turagira ku musozo. Ego ndashaka ugire ico ushikirije urundi rwaruka rutaramenya cyase rutaritahura yuko inyuma y'amashure bokabaye kuba bafise ukundi kuntu bateguye ubundi buzima bazoca bashikiramwo aho kugira ngo baze guca baheze amashuri baje kwicara muhira. Go ico basaba jene bubu dufise ukuntu sinzi ukuntu tumeze. Bashobora kuva ku ishure uvuga ati nigire kwirabira kamaci ku mugoroba iki mvuye nza gushanja kuraba nk'umugenzi wanje umuhungu cyangwa umukobwa umva akaba ari byo biri mu mutwe wawe ejo mu gitondo kuba kiri umupira
nzovyuka nje gukina umupira ca ntanye ngaruke cenja kuyirira nca ngaruka umva nico kitwisha abajene bubu ntashobora kwicara hano hamwe bave ku marigara bategure kazoza kabo umva je nk'ico no bahanura co norangirizako nuko bo kwiga imigambi yo kwiteza imbere bakava mu bintu by'ubusamazi kuja ku marigara kugira iki ukora ibintu atakamaro ego sindababujije gukina imipira ni sport vraiment kuko nanje ndakina basket gusa ndavuga ati mvuye ngaha ndashobora gutegura ibindi kugira ko ico kazoza kanje kazobe kameze neza. Eko urakoze cyane Ado ndagushimire gira ko nashimira mwese bakora baradukurikirana yari Trésor Mingo kuri Black TV mukore subscribe cyangwa se s'abonner murakore commentaire partage musangize ibintu biganira abandi ciao ciao naho ubutaha.